Allo. Oui, ni sawa. Sawa. Ego, umeze neza? Ego. Ndiko navuga n'umuntu bitwa Kenthine. Ego. Kenthine umeze neza rero? Meze neza. Ego, jina kwakwe nitwa Tresoro. Ndakwakuye ndi kuri Radio Black FM. Ego, nanfise impano nashaka kugushikiriza. Gusa iyo mpano wayimpaye yambwiye ngo n'umukunzi wawe. Ego, Kenthine arafise umukunzi niba atari banga? Ya, ndamufise. Urafumufise? Ego. Umukunzi wawe yitwa gute ga Kenthine? Erike. Yitwa Erike. Ego. Kumengo wampaye impano ntabwo ari Erike none. Sa? Nta wundi aheruka kuza kurondera avuga ati iyo bari we yaguhaye impano. Nawe nibuka n'ukuri ntawe nibuka. Umukunzi wawe uzi ni Erike gusa. Rero kuri nta wundi nibuka. Urakoze. Sinatarigo. Okay, urakoze cyane wampaye impano wamwitwa Erike. Yanditse message avuga ati Mon amour mbaje kwifuriza agatondo keza. Ego. N'umunsi mwiza. Mon amour ico no kumenyesha uri uwa mbere agiye kumbera buri kimwe muvyo nifuza. Ico no kumenyesha ntukagume ugira amakenga ni wowe Imana yampaye ko azombera mama w'abana banje. Nanje yakubera papa w'abana bawe. Imana izoturonsa ivyo twifuza, komeza kwihangana wime amatwi y'abakujamwo kuko sivyubaka nibigutesha umwanya. Wowe ni wihangane ico nagusezeraniye ndiyemeje ko nzokishikako. Kandi bizoshika igihe je nawe tubane. Imana irabizi ko turi kumwe byose bizokunda. Ego aya majambo avuye mu kanwa k'umukunzi wawe Erike n'ikintu nawe wamubwira ga Kenthine. Ikintu namubwira nuko nanjye nyene basi ndamukunda tazindi. Ego ndamukunda kandi namukunda ntakekeranya arabizi ko nawe ntakekeranya. Ntegereza kuba mama w'abana nawe akaba papa w'abana. Urakoze cyane kandi ndagushimiye.